Sangino. Yesu, reka ninyegeze. Mana yanje. We bigenze gute? Kwiri kuri nyegeza. Mana yanje, ivyo bintu uri kuragira ndibiki? Allo, monsieur, bigenze gute? Umeze neza? Ego meze neza. Allo, chef. Vayo. Bigenze gute? Umutipe bebasha ariwe niki? Allo, monsieur, bigenze gute? Vayo tubwire ingene bigenze. Mutipe aravuyeyo mugabo afise amasoni, ndabiri ariko araraba. Basha, birase kwa muraba basha. Ewe mbwira, bimeze neza. Williams. Ari! Yo, utwariganye. Kwiriki none wari kuri nyegeza munsi y'imodoka. Kwiriki none ntugomba ko abantu bakubona. Cyagenze gute tubwire. Nariko ndinyegeza kubera we. Nariko ndinyegeza kubera jewe. Kubera iki? Kubera twiganye. Ahubwo wategerezwa kunezerwa ubonye umwiganye. Harry wakera. Kuva mu 2015. Mon Dieu. Numvise maramajwe n'akazi ndiko ndakora. Kanyitwiganye nabonye umengo asa n'umuntu afise amahera. Nanje n'umumekanisye. Birangora nuko nshobora kuronka amahera ashobora kumara n'ukwezi. Kandi nkora cyane. Jewe nari mu banyeshuri baciye ubwenge mu ishuri. Ariko rahabu no munsi ndumumekanisye. So ndamubonye numvise mfise isoni cyangomba kwinyegeza. Nico gituma nacenja munsi y'imodoka. Nico gituma wahazwe no gukomereka uri kurinjirayo. Ubonye uwo mwahora mwigana n'imyaka yari haciye. Utegerezwa kunezerwa. Nifyo nategerezwa kunezerwa. Ariko yaba nangana nawe. Yaba twari mu mugumwe. Nari kunezerwa. Yaba ntari umumekanisi yasanzwe. Nari kunezerwa. Yaba nari mfise amahera norohewe nkawe. Nari kunezerwa. Yakaba ntananiwe mu buzima. Narananiwe cyane. Agenda mara. Tuye nawe twahora twigana. Bamwe bafise imodoka, abandi bari mu mahanga. Bagira mu ndege. Harry. Wobuzi igituma ni ngaha. Nje kurondera akazi. Ahubwo wowe biroroshe. Uti? Harry, wambonye. Uri kurarira? Ego, ndiko ndakorora amosozi. Kubera niko ndumviriza uvuga amahera uronka ku kwezi. Rimwe ukaronkaya, ahandi ukaronkaya. Harry, wavuze amahera uronka ku kwezi naho atagutosha. Harry, nivyo warumvise ko nagiye muri Amerika. Harry, naragiye mara y'imyaka. Ariko byarangiye bansubije inyuma. Harry, ivyo nagiye niyumvira ko nzoronka navyo narose. Narashitseyo ndabura impapuro, nta kintu na kimwe byakunze ko nkora. Haheze imyaka ndagaruka. Naragenda nari mfise ico nterera mu muryango. Ariko ubu nta kintu na kimwe mfise. Harry, barantaye nk'akanuka. Ubu ndukunye numbona. Umukobwa narinje kuraba ngaha nyene. Haraheze iminsi 3 mpamagaye. Yendonke akazi kubu askari ngaho kuri alimentation. Nagerageza kwerekana ko meze neza ariko mfise amaganya menshi. Ndani muri jewe nari mfise amaganya igihumbi. Abo bantu ubona umengo bamerewe neza hamwe bwo kubwira ivyo bariko baracamo. Wotangara cyane. Woshimira Imana cyane ko yakugize uri. Hari abandi bantu bipfuza no kubahuri. Hajewe karorero. We nk'uwo wabonye ko mfise ubuzima bwiza. Mfise na iPhone ngaha. Ni telefone ubona si iwanje. Niyo yantije kugira ngo nzomuhamagare ko nshitse ngaha.
Harry Williams ubona ngaha arakenye. Uko warunzi kera siko bikimeze. Harry nageze aho nipfuza akazi k'ubumekanisiye nk'ako kiwawe ndagahebura. Ariko ndinyegetse ibintu bimeze uko. Nari nzi yuko ari byananiye mu buzima, byananiye kwihangana kuko mu misi iheze banumiye mu nama y'aba promotionnaire twiganye. Naramaramaye cyane. Bamwe bari bafise amamodokari menshi mu bo twahora twigana, barose ama opportunité kandi bimeze neza mu buzima bwabo. Jewe umumekanisi narafashe akabajaji. Musore nagomba ndakubaza. Okay, nta kibazo. Abo bagenzi bawe canke abo mwiganye uvuga yuko bafise amamodokari, ama Mercedes Benz, ama Range Rover, ubuzi ico bakora kugira ngo bazironke? Eka sinzi ivyo bakoze kabisa. Okay, nico gituma ukwiye gushimira Imana yo yakwizeye ikagushira ngaho uri. Usubire kubona umuntu yambaye neza, umuntu agira mu muduga mwiza ngo wipfuze ivyo afise. Ntubuzi ingene vyagenze, ntuzi ivyo ariko aracamwo, ntuzi neza ivyo bariko baracamwo mu buzima. Bivanye n'ivyo bariko baracamwo bashobora kuraba uko umeze bakipfuza kuba nkawe. Kubona rero wabonye uyu mupromotionnaire wawe, umugenzi wawe, hanyuma ugashuja kwinyegeza ngo nuko uri umumekanisiye. Hari abantu bagomba kuba nkawe ariko bakabibura. Wategerezwa gushimira Imana ubwa mbere kuriho kugihema. Hari abo mwiganye batakiriho, hari abo mwiganye bagwaye ariko uri ngaho urahagaze, uri umumekanisiye, ayuronka urayaronka. Bitayeko wikorera ibyawe, ufise ukuntu uri kurabaho, ntawe ugukoresha. Ubu nawe nuwo mwiganye siko? Haize imisi ibiri duhuye, twahuriye kuri alimentation. Hari utwo nari ngiye kugura, nasanze ahagaze ngaho ariko arasaba abarenganye. Ndamubonye ari muri ubwo buzima, ndavuga nti vyagenze gute? Niko kumbwira uko vyamugendeye, arambwira buri kintu. Niho guca ingira ico ndamufashije kuko ndazi ingene bibabaza. Niwe yanguriye n'ibirato ubona nambaye, nta kintu yari afise, yari yambaye n'ibirato vyaheze. Yari ngaho azunguruka biboneka yuko atakazoza afise. Twahuye amaze imisi ibiri atarya. Vyarambabaje cane. Ndavuga nti umusore nk'uyu atakintu na kimwe afise ariko arakora. Ariko raba wewe uri ngaho, uri kurankorera imodoka, ndazi ayo ngoma ndaguhembe. Kubera iki? Kubera uri kurakora. None wobuzi icamuzanye ngaha? Ni kubera namwemereye yuko nzomusabira akazi muri societe za papa. Nico gituma umubona ngaha. Je numva noshimira Imana kubona ameze uko meze. Wategerezwa kunezererwa ukuri. Mon frère, ndanezerewe no gusubira guhura nawe. Hey, mana yanje. Nta byinshi no kurirwa ndavuga, ivyo urirana nivyo abandi baririra. Nagomba murabe iki gicapo. Aba mubona hejuru bimvye diyama bakazironka hafi, iyumvire yuko ari abagenzi bawe, ari abo mwiganye. Bo barimvye bagira Imana inzahabu canke diyama bazironka hafi. Dufate yuko ubu barubatse, bararongoye, bafise imodoka bagiramwo. Aba nabo bagenzi bawe urabona yuko diyama bazirose hejuru. Uwa kabiri murabona yuko amaze kwimbura urunogo runini, gushika n'ubu aracimba, mugabo
ntacararonka ariko mu ndabire munsi yiwe hari urudiyama runini cyane. Ubu rero ni wowe umaze imyaka myinshi ugerageza wiruka hariya vyanka, usubira vyanka, utwara akadosiye aha vyanka, ukabona abagenzi bawe bagira mu modokari ururutse ibiyo baguha akarifti, ukavuga uti none gamana yanje jewe bite, kubera iki ndondeza nkarondeza ngasubira nkarondeza bikanga, kandi warabasumvye n'ubwenge mu ishuri. Nkuko uyu mugabo hasigaye gatoya kugira ngo ashikire uru rudiyama, niko nawe usigaje umwanya muto kugira ngo ushikire ivyawe. Ba wewe ushimira Imana ko yakugize uriwe, ukurikirane viziyo yawe, ukoresha impano zawe, ntugombe kumera nk'abandi, guce mu nzira atari rwawe. Bandanya inzira urimwo, ubandanye ukora cane, umunsi umwe uzoshikira inzahabu yawe. Kandi abo wibaza yuko bari imbere yawe baronse ubuzima bwiza imbere yawe, hari naho batazosubira kubona iyo waciye, kuko uyu mugabo yariko arimba uru rudiyama aruvumbuye, nta nkeka ubuzima bwiwe bwaciye buhinduka. Nawe ubuzima bwawe butegerezwa guhinduka. Urashobora kubona bagenzawe bagendera mu modoka nziza, baba mu nzu nziza, bafise ubuzi bwiza, bashobora kuba baronse izo modoka bivye, bashobora kuba bazironse ari uko banje gutanga ibimazi utazi ingene vyagenze. Bamwe bashobora kuba baronse ubuzi babanje kwitanga ku mubiri, babanje kuryamana n'abakoresha, kandi mu gihe baba baronse ivyo vyose baciye mw'izo nzira nta mahoro baba bafise. Urugero ugezeko rwose rushimira Imana, kuko hari nabo mwiganye batakiriho, hari nabo mwiganye bagwaye ubu bari mu bitaro. Abo mwiganye mushobora no guhura barateye imbere kandi baciye mu nzira nziza, mugahura. Ntuzugire complex, ntuzugire isoni, uzubaramutse unezerewe, ahubwo umenye yuko nawe uri mu nzira. Uze wibuke yuko umuntu wese afise igihe ciwe, kanatsinda ngo abagabo ntibaronkera rimwe baba basemana. Muri uwo mwanya bumbwa n'ivyo ufise. Imana nibahezagire cane. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Gerageza iyi nkuru uyisabikanye n'abagenzi bawe bose. Fyonda kuri jeme, ufyonde no kuri partage canke share, abagenzi bawe baca bayibona.